Turi kuwa 12 ndamukiza umwaka n'uw'ibihumbi 2026 kaze muri kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro musanzwe mutegurirwa n'ishirahamwe Focode. Haravugwa ibinyegezwa ku muriro wadutse hari kuwa 31 ntwarante mwaka 2026, umuriro wadutse mu bubiko bw'ibigwanisho buri muri Brigade Logistique de la FDN benshi bita Cambazi. Mu gisirikare no muri leta niko barahumuruje abarundi ko igihugu kitatewe kandi babikora mu maguru masha, ariko bihutira kuvuga imvo yatumye ububiko busha ko ari sanganya riturutse ku muyaga nkuba. Ico bikoze nuko amakuru ava mu biro bikuru vya gisirikare avuga yuko umuriro wadutse isaha imwe gusa inyuma y'inama yari ihejeje guhuza intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Mbere izo ntwazangabo zari zatandukanye zitumvikanye ku vyari ko bivugirwa muri iyo nama. Iyindi nkuru mbere inateye amakenga nuko ubwo bubiko bwahiye inyuma y'indwi zibiri gusa hari indege yo mu bwoko bwa Cargo yinjije ibigwanisho mu Burundi hari kuwa 15 ntwarante. Hambavu y'iyo ndege hakabavugwa n'amakamyo 18 yinjiye mu Burundi yuzuye ibigwanisho avuye kubipakira mu gihugu ca Tanzania. Ibyo bigwanisho byose bikavugwa ko vyari bivuye mu gihugu cy'u Burusiya no mu gihugu ca Kongo. Mbega none hoba hari isano riri hagati y'iyo nama yahuje intwazangabo kuwa 31 ntwarante, ivyo bigwanisho vyaje bivugwa ko vyavuye mu Burusiya na Kongo, be n'uwo muriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho? Ukuri nukuhe? Mbega Focode ifise amakuru ameze gute? Mbega hoho ayo makuru muri Focode bafise yobahumuriza canke ahuye n'imvugo leta yatanze? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hatungimana, ari nawe agiye kwakira abatumire ababwire n'indinganizo ya kino kiganiro. Urakoze Gilbert na Alice Hakizimana. Egome nkweje kubivuga turi kumwe n'abatumire babiri uno munsi baza kudufasha gucijya nino ibi bibazo uhejeje gushikiriza. Umutumire wa mbere ni Mutama Petero Karaveri Mbonimpa arongoye ishirahamwe ya PRODH. Mutama Karaveri Mbonimpa turabaramukije kandi turabaye ikaze muri kino kiganiro. Bijanye n'imvo yatumye ububiko bw'igwanisho bupfa, ivyinyegeje inyuma nico bigamije ahanini tuza kubitumbereza kwa Pacifique Ninahazwe. Karaveri Mbonimpa yaduteye agateka no munsi tugiye guhera iwe. Petero Karaveri Mbonimpa, twibutse abariko baradukurikira yuko ubuzima bwanyu nka bwose mwabuhariye ibijanye n'agateka kazina muntu. Mwaravyumvise cyo kimwe n'abandi barundi iberutse kuba kuwa 31 ntwarante aho ibigwanisho vyaturitse bihitana abatari bake mu banyororo mu ibohero rikuru rya Mpimba. Gushika ubu nta kuri nuko n'ibyantangaje zembe nojya nti ujya mu canwa so kuvuga ngo avuye ngo sisanganya ryavuye ku muyaga nkuba, ahubwo kurya ibindi byaturiwe nabyo nyene muri base baraturiye hari ikintu bagamije gushikako. Uti mbe none icyo kintu bagomba gushikako woba wumvise ko ari giki? Twebwe twatohoje hirya no hino, hariho batubwiye bati burya rero hariho ibigwanisho byinshi vyari vyaje bivuye mu bindi bihugu, bavuga mu Burusiya, bavuga muri Tiki, bavuga muri Chine. Ati ibyo bigwanisho rero byari bigamije kuja muri Kongo. Ati rero Burundi nabwo bwari bufise ibindi bigwanisho bwazanye kera, atari ibigwanisho byari byavuye mu Burusiya naho nyene, ati no muri Tiki no muri Chine, ati n'ibindi byose byari bihasanzwe, ati byari bimaze imyaka myinshi bidakora. Ati rero babona yuko ibyo bigwanisho byashaje, ati niho akoze icambere coco umuntu yovuga nuko
iki bise isanganya dukora iki jambo nyene bakoresheje cagize ingaruka zikomeye gose ku gisirikare c'u Burundi. Sinzi ko muriko murakurikira nk'amajambo bakoresheje mu guhumuriza, bo nyene baca banyarutsa bakishura ku kibazo batabajijwe, baca bagira bati abarundi twobahumuriza yuko igihugu gikingiwe, ntibahave bibaza ko atabigwanisho dusigaranye, turafise ibikoresho bikwiye byo gukingira igihugu. Muravye mu misi y'imbere hari hamaze imisi hariko harakorwa ibiganiro vyinshi, twabona kuri za YouTube nk'abitwa Bambaye Ahaga n'abandi, wumva ko bigamba, ukumva ko bigamba ngo mbega urwo Rwanda go rusigaye ruturushiki, barigamba ko hari ibigwanisho vyinshi cane mu Burundi muri kino gihe, kandi ntibabesha. Sinzi ko nk'abariko baradukurikira bibuka nk'ikiganiro twakoze mu kwezi kwa 12 mu mpera y'umwaka, aho nigeze kubabwira amakamyo atari make yariko arapakururwa ibigwanisho mu ikambi ya Mukoni hariya i Muyinga. Abantu bose muriko mu kiganiro ko baguma badati none ivyo bigwanisho biriko biza ku bwinshi gutyo vyoba bifise iyihe ntumbero. Inyuma yahajya ibigwanisho byabandanije biza muri ubwo buryo nk'incuro 4, nk'incuro ya 4 dufise nk'amakamyo 23 yinjiye hirya yejo ku munsi wa 5 w'indwi turiko turavugamo. Ayo makamyo yinjiriye Ikobero, ubu ari mu ikambi ya Mukoni. Kandi rero turafise amakuru menshi cyane y'ibigwanisho vyagiye biraza. Numvise mu ntango Gilbert Niyonkuru yongeye ko ibindi bigwanisho vyavuzwe, vyazanywe n'indege cargo, haravugwa ibyavuye mu Burusiya n'ibyavuye muri Kongo. Hari n'ibyo n'ibitavugwa cyane aha mu ntambara ya Kongo bahoramwo. Igisirikare c'u Burundi hariho ibigwanisho byinshi cyaharonkera, kikaca kiba nk'abavyivyi, bakavyiba bakaca babizana ku bwinshi bakaza kubibika mu Burundi. Rero muri irya kambi hari ibigwanisho vyinshi cyane ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi, ku buryo mbere ngira n'ikirengeye n'ikiganiro turiko turakora umuntu yashobora kubaza ikibazo ati kino gihugu kidashobora kugura n'abaratuza wenyene, uwo bashobora kumuganiriza atari ku maradiyo ko yoba vyemera, ariko ico bikoze nta musirikare n'umwe turavugana ngo numve yemera ico kintu. Bakaca banagirako batushima n'abasirikare bo nyene n'abatwara igihugu batavyemera, nuko bukeye baciye batangura guhagarika abasirikare. None yoba ari kurusirikwi bikaca bivyara gute guhagarika abasirikare? Abahagaritswe, harahagaritswe umuhinga bitwa ko bafise araba ivyo vy'ububiko bw'amabombe n'ibigwanisho bikomeye, witwa Major Sibomana. Uyu Major Sibomana bavuga ko ari intwazangabo yagwanye muri CNDD-FDD, yari umuntu w'umwizigirwa akomeye cyane, bakavuga ko yanarungitswe kwiga mu Burusiya, ku buryo benshi batangara bati hari umuntu yibutse gukora kuri Major Sibomana, twari tuzi ko ari ntakorwa ko hano hantu. Uwo yarafashwe, hanyuma harafatwa Major Ntirampeba. Uyu Major Ntirampeba nawe yahoze agwana muri FNL, akaba yari umusirikare yarajejwe ikambi muri iryo joro y'abita officier de garde. Niwe yari ahari iryo joro, niwe yaraba umutekano wose w'ikambi iryo joro. Uwo nawe yarahagaritswe. Harahagarikwa abasuza officier batari bake, barimwo abajejwe ububiko bw'ibigwanisho, kurikirana ibigwanisho abita armurier. Abo nabo nyene barapfunzwe, bamwe usanga bafungiwe mu iperereza. Abafungiwe mu iperereza mbere bavuga ko baba bafashwe nabi cyane, batarekuriwe kuvugana n'umuntu n'umwe, atawufise neza amakuru uko babayeho n'ingene bamerewe. Hakaba abandi bake bafungiwe muri police militaire. Abo muri police militaire bavuga ko bisa nuko ari abantu bari ngaho baza barabazwa gusa, bo nta kintu kiboneka kibaba ko giteye ubwoba. Ibintu vyifashe gutyo, reka cabagira bati none ga mw'abantu murashobora kutubwira ko ari kurusirikwi kacifata abasirikare mukabagira gutyo kubera iki? Amakuru yandi mfise nuko
umugwi wari witwa kuri kurakora amatohoza wo mu gisirikare wari wimaze kwindwi bavuga ko haba ku murango bataruhuka nijoro barara barakora abo baba baraye bahejeje raporo yabo. Abasirikare tuvugana bavuga ko iyo raporo yoba ifise intumbero yo kurondera abo bokwita ngo bouc émissaire, abo bo bitako, abo bo kwagirizwa ko ari bo bakoze amakosa yatumye haba ivyabaye. Ico nico bariko baravuga, ariko iyo raporo ntirashirwa habona, kandi bamwe bakagira bati n'abakuru b'igisirikare kumbura bazoyisoma bayihindure bongeremwo ibindi, ariko ico gikorwa ubu niho cyaraye giheze, icitwa ko ari c'uwo mugwi w'amatohoza. Hariho hypothèse igira kabiri. Imbere yo kugira ngo ndabaciremo gatoya Pacifique ninahazwe, mwavuze ivyononekaye mugitangura, ariko umuntu abonye ivyononekaye inyuma y'ikambi hari ikibazo yibaza, hari amakuru mwaba mufise y'abasirikare bashobora kuba barahasize ubuzima? Gushika ubu ico ni igipfungu gikomeye gose. Abaraba bose ivyo bintu uko vyagenze baravuga bati ni gute hateye iyo explosion, tukora iryo jambo ry'igifaransa, vyaturitse bikonona ikambi yose bigasa n'ibiyifuse, bikongera bikagera ku rugero biza kwica abari kure y'ikambi, ariko abari mu ikambi ntibibice. Ivyo bintu vyoshoboka gute? Umva bose bati ivyo bintu bishoboka gute? Ico bikoze abantu bo muri iyo kambi uwo mwanya baguye guhumura, barirutse, barahunze, mu nyuma babujijwe kuvuga, ku buryo ukuri kw'ivyabaye aho hantu gushika uyu munsi ari kinyegezwa kandi babuzwa kuvuga. Gushika uyu munsi nta makuru ari hatomoye ku kijyanye n'abasirikare baba barapfuye. Hariho ababivuga mugabo ko atari ikintu mfise ko ivyemezo bikomeye sinshimye gukoresha ayo makuru, ariko hariho ababivuga ko hari abasirikare baba barapfuye. Ngiye rero kuri kimwe nari mvuze nti hypothèse igira kabiri, hariho abafatira cyane ku kindi kiza guhura n'ico Mbonimpa yavuze, ingene ibigwanisho byari bimwe bibitswe nabi. Baravuga ati ibigwanisho byarabitswe nabi, aho bagafatira ku makosa bashira ku bintu biri mu gisirikare c'uno munsi, aho bagira bati barafise abasirikare benshi bize ubuhinga bwo kubika ibigwanisho, baravyiga mu bihugu vya kure, baba intwazangabo byaba ibisongerezi vy'intwazangabo. Ariko ingorane ikomeye iri muri ico gisirikare ubu nuko hariho abantu bagira bati hari ibyo badakwiye kumenya, hariho abasirikare batizewe badakwiye kumenya nk'ibigwanisho vyose igihugu kiba gifise muri kino gihe. Abo rero ugasanga barigizwayo, ntibashobore kuja gukora akazi batereza gukora. Wa wundi ati ibiharuro ntibifatiswa, bakaca baza nabo bitwa ko bizigiye, ariko ntibashira imbere kubanza kubigisha. Wagira bati ugasanga abandi barize imyaka 6 hanze mu bihugu nk'Ubudagi, mu bihugu nk'Ubwongereza, mu bihugu nk'Uburusiya nyene n'ahandi, ugasanga bariko barabihubu, bariko barakora ivyo bikorwa sabavyigiye, sababizi. Hari nk'ikintu abasirikare benshi bagaruka ko bavuga bati nk'ayo mabombe ingene yarabitswe ukuntu mu bisanzwe bitabaho. Amabombe barayatandukanya n'ico bita charge, tariko ayo mabombe yari kumwe n'amasharge yayo. Umwe mubona abajije yagize ati iyo charge ibiri kwayo, bafise ikintu bugurura bakurako bakaja gufatanya n'iyo bombe. Ubundi byo babifatanya iyo bari ku rugamba biteze ko amabombe ashobora gukoreshwa umwanya wari wo wose. Ati rero amwe muri ayo mabombe igituma ari kumwe n'amasharge, namwe navuze bivye nko muri Kongo, bari ku rugamba bacabiyora ibyo babahaye bakabizana mu Burundi kubinyegeza, bakaca bifatanya na za charge kumwe byari ku rugamba byiteguriye gutegwa. Harabavuga ko nabishasha hoba harimwo bimwe byari kumwe n'amasharge yavyo. Nk'iryo ni kosa rikomeye mu bijanye no kubika amabombe. Sindi umuhinga wavyo, ndiko nkoresha amajambo bampaye abasirikare, kumbura abahinga bo baca bumva ivyo ndiko ndavuga ivyo ari byo. Ibi byose rero yaba isanganya jyanye n'ububiko bubi, yaba ibivugwa vy'umuyaga nkuba, biracafatanya n'ico hypothèse yitwa isanganya, kuko byose bigiye bijanye na kimwe bise isanganya.
dutere mukiri tuja kuri ku icyo bikomeye. kisanganya imbere yuko muduga ku kigira gatatu kumbure canke cya kabiri Pacifique ntazwi mwari muvuze mu kanya ikijyanye n'ubumenyi. Nubwo mutatomoye hari ikibazo cy'ubwoko mu gisirikare kuko amakuru ava mu gisirikare avuga yuko abo bari barize cyane ibijyanye no kubika ivyo bigwanisho ari mu bwoko bw'abatutsi uno munsi batizewe. Ayo makuru murayafise? Bimeze uko nyene baravuga abatutsi, baravuga abo mu gisirikare cya kera. Ndaza kubigaruka ko no mu mpera aho nza kugaruka kumbure ndiko ndavuga n'ibindi turiko turabona ingene hari umugambi ukomeye wo kwiyumvira ikindi gisirikare kibana n'igisirikare cy'igihugu, bo babwira bati turakeneye igisirikare cy'ubwoko bumwe kindi cacu twizeye. Ndaza kubigaruka ko mu mpera, ariko uko bivuze niko n'abasirikare bariko barabivuga. Rero ngiye ku gice kigira kabiri nibaza ko duteye tuja kubikomeye, nuko hariho uravye iyo raporo ngo iriko irasohorwa yo yitera ija kuvuga ko habayemwo ubukozi bw'ikibi, ubukozi bw'ikibi bavuga ko buva hanze bukava no mu gihugu. Bishaka kuvuga ko hoba hari cyavuye hanze gifatanije n'abandi bari mu gihugu bakagifasha. Bisigura ikivyo iyo bavuze ico cy'ubukozi bw'ikibi kica gitera kija kuri kimwe abari hajya bavuga ngo twebwe twarabonye, bavuga ati twarabonye umuravyo, benshi bavuga ngo ni umuravyo babonye mu kirere kandi bawubonye henshi mu gisagara, haba abegereye hajya n'abari kure. Hariho nk'abari mu bice vya Etat Major, hariho abari ahandi bavuga bo bose ko ico kintu bavuga ko ari umuravyo bakibonye. Hariho abavuga ngo twarumvise ugwamo, hariho abongereza kwico, hariho abaca bavuga ariko ko ico kintu cyakurikiwe no kunyiganyiga kw'isi, ni ikintu canyiganyije aho hantu. Hanyuma ivyo biheze tuca tubona rero ayo ma explosion, tubona ibiturika. Bamwe baca bavuga bati, bakoresha ijambo drone. Uri kurumviriza abanyagisagara bose ijambo drone riguma riko riravugwa, ni drone yaje, twibaza ko ari drone yabikoze. Abandi bati ari drone abantu baba barayumvise, ari drone gutyo. Canke iyo drone yashobora guhagarara hehe ku buryo ishobora, kuko drone irakenera akantu kameze nk'aka aeroport bakoresha mu kuyirungika. Ivyo byoba byashobotse gute? Mugabo uvuganye n'abahinga baravuga bati gushoboka koko ntivyonanirana bene ivyo. Iyo drone umuntu ayizanye igaca hejuru ya Tanganyika Kambazi iri ku birometero 2 uvuye kwitanganika, si kure cyane. Tuwo mwanya ni muto cyane, uravye urugero igendera ko drone ibirometero 2 ko, hanyuma ikagera ikahabona ikacimanuka yihuse. Ivyo navyo nyene vyoshoboka. Naho abandi bagira bati bya byose kiba yari cyatewe, ahubwo izoba ari misile ntizoba ari drone. Bamwe bakabivuga uko, abandi bati ahubwo gishobora kuba ari cyaturikiye indani, gishobora kuba ari ikintu cyaturikiye indani, maze ababonye mu kirere bakibaza ko ibyo babonye mu kirere ari byo byabitanguriye, ariko ibyo mu kirere bishobora kuba ari efe, ari ingaruka y'ibyari bibaye hasi. Kubera ko nk'abize bya physique, ishusho donc kubona umuriro, kubona uwo muravyo biranyaruka kurusha kumva ijwi riza inyuma wamaze kubona ikintu. Ahantu haba hateye bombe urabona ibintu bigurutse, urabona ibituritse, urabona mugabo ijwi ya boom iza kuza inyuma hari ibintu wamaze kubona byaduze. Bayagira ati bishoboka ko ico babonye hejuru yari efe, ahubwo cyari geje kuba hasi, ico cyari giturikiye hasi. Bakagira ati ashobora kuba nimba ari wasizeho nka dinamite nini akayishira muri ivyo bigwanisho, nimba ari bombe nyene bateze yigaturika. Baragira bati shobora kuba ari ikintu cyabereye aho indani nyene kirabituritsa. Bivuye he kugira bibe byova aho nyene mu gisirikare bikaba ivyo, naho byo bizananye he? Aho niho baca bazana ishavu riri mu basirikare bigiye guhura n'ico numvise Geriberi mu kugurura ikiganiro yavuzemwo, ikicuka abasirikare badakeneye gusubira kuja kugwana muri Kongo. Ishavu abasirikare b'u Burundi bafise, agahinda bagiriyeyo mu ngwani heruka, kabatuma badakeneye gusubira kumva babajanye muri iyo Kongo. Baba ko badakeneye kumbure Pacifique ngira murasimvye cyane, ngira abantu kugira batahure nkuko mubivuze mu ntangamarara ya kino kiganiro. Ububiko bwahiye inyuma y'isaha imwe gusa hariko haraba
inama y'intwazangabo mu gisirikare. Mbega mwoshobora gusigurira abariko baratwumva iyo nama yari igamije iki, ni igiki batahurije ko, ni kubera iki hoba haciye mbere hariko harikekwa ko vyateguwe canke vyatezwe n'abasirikare, boba ari abo batemera batahuje mu nama, iyo nama yari igamije iki? Kumbure ko ngira mufise amakuru mwaba mundusha imbere ko ndababaza kandi kabazo. Inama ivuga ko ari inama yategura ibitero byo muri Kongo, niko ivuga iyo nama. Ivuga ko bariko barategura, iravuga ko hariho abagwanyi za Wazalendo n'ibindi baba bari bamaze igihe bahabwa inyigisho za gisirikare mu Burundi, zari batayo zibiri zari zirungitswe, hanyuma mu gisirikare c'u Burundi bakaba bashaka nyene ingwano iboneka barungikamo n'abasirikare b'u Burundi bakaja gufasha mu byizo ntambara, kandi ariko mu gisirikare c'u Burundi bigahurana nuko n'abasirikare badakeneye gusubira kumva iyo ngwano. Ariho hacaza ico cyuko bagira bati okay, nimba mushaka iyo ngwano reka twebwe dusambure ibyo ja kuyikoreshwamwo, turabe ingene ibyo byo kugenda bibandanya. Ico cyumviro kiriho, ariko mu mpamvu byose ndavyita des hypothèses, kuko dushobora kwemeza ibintu tugasanga tunakwegeye n'abantu kubusa. Reka byose tubigumize mu hypothèse, uko byitwa hypothèse sinza kwemeza, mugabo ico naco kiriho, ishavu ry'abasirikare ririho. Ndibuka mu kiganiro twakoze mu mpera z'umwaka uheze ko twagarutse kuri iyo ntambara iheruka, nkavuga ibitigiri vyavugwa by'abasirikare batagarutse, batari bazwi irengero ryabo, bashika 1,200. Ubu amakuru mfise ava nyene aho mu gisirikare mu bantu bo hejuru, nuko bamaze kugira ya rusansuma baherutse gukora, ubu baharura ko babura abasirikare 300,000. Kijya gihe twavuye 1,200, ubageze ku rugero bavuga ko ari 300,000. Bamwe baragiye bavuga ko baciye banatorokerayo, baba baciye binjira muri M23, abandi ko bari mu bafashwe, abandi ko bapfuye, abandi banyegiye, bamwe bagumye muri Kongo, abandi barinjiye mu Burundi baranyegera, bamwe baramaze gusohoka bageze za Dubai, bageze he, bariko bararonderwa mu gihugu hose. Bavuga ati ico gisirikare ntigikeneye iyo ngwano. Mu minsi heze baranimviye kurungika iyindi batayo. Ego, ariko imbere yuko muvuga iyo batayo Pacifique mu nkonde nsenda baciremwo, nimba abo boba, kuko mwavuze ko tuvyita hypothèse, boba bagomvye kuburizamwo iyo nteguro y'ukurungika abasirikare muri Kongo, arico bashaka, byo bavyagenze gute ko inyuma y'iyo ububiko buhiye iminsi 2 gusa biravugwa? Hari amakuru kandi yo kwizera avuga ko hari amabatayo 2 yarungitswe, arongowe n'uwitwa Kanyisha, arungikanwa n'abantu bivugwa ko, ivyo nta vyemeze ndabifitiye, bo bari intera hamwe, abamayimayi n'abazarendo bari barigishijwe kugwana, hanyuma ubu no munsi baba baringwa ahantu hitwa Ndondi mu Buvira, nticababujije kugenda. Ivyo bindi bigwanisho babikuye he, nimba cyari kigamije ko basiba kwera iki batasivye? Icambere turumva ko atabasirikare b'u Burundi urumva bavuga ko bagiye, umva biguma biri hahandi. Abasirikare b'u Burundi ntibavuga ko bagiye. Ikindi ca kabiri nuko n'ivyo by'ibigwanisho, amakuru avuga ivyo aravuga ko ibigwanisho bari gutwara atavyo bagiye bafise. Ivyo byose uvyumvirije biraguma bifise aho bihurira na bya bintu byose twariko turavuga. Ego, nariko ndavuga yuko nagomba mpeze nkiko ndagaruka kuri rya shavu ngo bampereze kuri ako, nariko ndavuga ko batayo ariko irategurwa, iri mu Rumonge, yarateguwe uje gusahiriza abandi basirikare basanzweyo, maze twasanzwe yandi mabatayo 5 turamaze kubivuga mu kindi kiganiro, za Karemi, biriya bice. Ariko iyo vyaranse nayo nyene kwigenda, vyaranse kwigenda, haraciye umwanya utari muto, abo bantu bitwa ko barindiriye ko bagenda gushika ubu vyaranse. Hari kubona ko umenga ntibiteguye bikwiye, hari kubona ko abasirikare batabishoboye ivyo bintu, hari ikibazo gikomeye kugena abasoda b'u Burundi batagikeneye iyo ngwano. Rero nje kuri hypothèse ya nyuma nayo yoyo iragoye gutahura, ariko nayo iriho, ivuga ko mu batwara igisirikare uba naho nyene hashobora kuba harateguriwe gusambura ivyo bigwanisho. Bivuye kuki? Hari ico Mutama Mbonimpa yamaze kuvuga, avuga ati hari ibigwanisho vya Kongo
bashaka kugumya bakaca bavuga bati babwire Kongo ati ibigwanisho byanyu byaraheze byarahiye. Hari kandi bya bigwanisho bimaze igihe kinini biriko biraza, ibigwanisho biza bikongera bigasubizwa inyuma. Iyi ni ikintu giteye ubwoba, tawuzi ivyo ari byo ibintu biriko biraba. Ndiko mvuga iki? Ibigwanisho navuze nti kuva mu 2012 hamaze igihe haza amakamyo atari make aza paki ibigwanisho byinshi, bimwe birashikira, hari ibyashikiye mu Cankuzo ku Mutukura, haravuga ko hari byarigeze kwinjirira mu ruhande rwa Mabanda. Ariko amasoko mfise ubwa mbere ari hafi y'ikivuko cya Mombasa muri Kenya, yo aremeza ingene ivyo bigwanisho biza bikazanwa n'ubwato, hakarondegwa ayo makamyo bijamwo, abasirikare ba Kenya bakabiherekeza gushika ku rubibe rwa Tanzania. Ku rubibe rwa Tanzania abasirikare ba Tanzania bakabiherekeza gushika Ikobero. Kobero soda Burundi bakavyakira, ntakarore bikaca bija mu ikambi yo ku Mukoni. Ku Mukoni bikinjira, haraho bakuramwo bikeyi, ariko bamwe no mu bashoferi bavyo baravyivugira. Mu nyuma tukaronka irindi tegeko ryo gufata ya makamyo tukayakatisha agasubira muri Tanzania, tutwaye kandi vya bigwanisho twazanye. Ivyo bigwanisho bikagenda bigiye muri Tanzania, bigatwarwa ku kivuko kindi citwa Tanga. Bicinjira vyaciye ku kivuko cya Mombasa muri Kenya, mu gusubira inyuma bijyanwa ku kivuko cya Tanga. Rero aba bantu bose bakurikirana ivyo bintu kavuga ati ikintu kiriko kiraba mu Burundi ni giki. Uburundi bwo nyene bwo baburangura ibigwanisho bukaca bugenda kubigurisha handi. Uburundi bwo nyene canke byo bari ibigwanisho biza byitwa ivy'Uburundi, hagakogwa ivyerekana byose ko ivyo bigwanisho vyinjiye mu Burundi, ariko hariho uwundi mugambi unyegejwe, bikaba ari ibigwanisho vy'ikindi kintu atari Uburundi. Pacifique Hoba Ninahazwe hariho umuntu abumvise yogira ati hariho abategetsi mu gisirikare ngira ngo baba bari mu rudandazo canke mu bunyonyezi bw'ibigwanisho byari bisanzwe bishaka kwinjira mu Burundi. iki sinzi ko umuntu yocita ubunyonyezi busanzwe. Murazi ko ibyo bibaye turi mu ndwi twibuka Ernest Manirumva. Si ubwa mbere habaye amakuru avuga Uburundi bugura ibigwanisho vy'umurengera, ariko ivyo bigwanisho ntibije mu bubiko bw'Uburundi, bisubiye kuza ubukandi. Ibigwanisho biraza bigaca ku mupaka neza, aho biteza guca hose bikahaca, ariko mu nyuma amakamyo akabipakira bikagenda ahandi hantu. Uyu mwanya turiko turavuga, kumbure ko ndabivuze bazohindura. Akaroro kamwe ndagatanga, abantu binjije ibigwanisho amakamyo 23 yinjiye mu Kone, namaze kuyavuga hirya y'ejo kuwa gatanu, arinjira mu ikambi, n'ubu ni hari. Abashoferi bazanye ayo makamyo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura bigapakururwa, ariko baza bumva babwiye bati nimutahe, nimugende mu miryango yanyu, muzogaruka ku wa mbere tubabwira iyo muca muja. Niho bagira bati kenshi batubwiye uko tugaruka dukatisha amakamyo tuyinjiza i Tanzania, kandi ariho aho wumva baca bagenda ku kivuko cya Tanga. Babijana he? Iyo Tanga biriko bija he? Hariko hakugwa iki? Aha hantu hari ikibazo. Niho rero hacaza ipoteze ya nyuma y'abagira bati birashoboka ko abategetsi b'u Burundi babona ibigwanisho vyanditswe ko vyaje bikaba bitari mu bubiko bw'igihugu, bonyene bashobora kwitegurira guturira stoke y'ibigwanisho kugira ngo ntihagire audit izoshoboka, ntihagire umuntu azoza kubaza ivyo bigwanisho vyaje ntibiboneke iyo vyagiye. Ico naco kirimwo muri za hypothèse zihari. Rero aya maraporo ariko arakogwa, aba bantu bavuga ko bakoze raporo baraye bayikoze, twizere ko iki kintu kizoronkamwo inyishu. Ibi bigwanisho biza ntibishike bija hehe? Iki ni ikibazo gikomeye gose, n'amakungu akwiye kwitwararika, kuko
bene ivyo by'ibintu by'ibigwanisho ntikiba kikiri ikibazo c'u Burundi gusa, ni ikibazo cya sécurité y'akarere, ni ikibazo cya sécurité ya Afrika, ni ikibazo cya sécurité y'isi. Ibi bigwanisho biza byitirirwa Burundi biriko bijahe? Ego muravuze muti biriko bijahe, hari n'amakuru mu kanya mwari mwavuze mwagiye murakoresha ijambo hypothèse, ngira abariko badukurikira baratahura, no kuvuga ico mufatira ko amakuru avugwa ibishoboka kuba vyarabaye iyo mvo. Ariko hagati aho twavuze abarungitswe i Kongo, barungitswe bitwa ko baronse inyigisho mu Burundi. Ibi bintu mwanacishijemwo amakuru y'abasirikare badakeneye kubandanya baja kugwana i Kongo, kandi abo baja kugwana biravugwa ko baba barungitswe bagiye gukorana n'intera hamwe n'abazorendo. Ntimubona yuko mbega muri ayo makuru mufise ntimwumva yuko ivyo bigwanisho mu kanya mwari muvuze indwi yitiriwe igandagurwa ry'umuhisi Ernest Manirumva, mbega ivyo bigwanisho ntivyo baba biriko birakurikira inzira y'ibindi muri kahise vyakurikira? Kino kibazo naco kirakomeye gose, iki naco nyene kirakomeye, kuko amakuru dufise kandi dukura mu masoko akomeye cyane arimwo muri leta y'u Burundi, nuko vy'ukuri leta y'u Burundi iri mu mugambi ukomeye w'intambara itegura, ishobora kuba yerekeye igihugu cy'u Rwanda. Biriko bikoregwa ahantu henshi cyane. Inkuru ya mbere iva mu buserukuzi bw'u Burundi mu Bubirigi, aho bamwe mu bahakora bonyene bemeza ko umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi uyu munsi mu gikorwa yahawe harimo guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu. Avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambassade bakaja hamwe na ambassadeur bakiyugarana, ati imigambi barimwo ntituyizi. Aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi, bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza. Hari ikintu kiriko kiraba, une coordination iri kurubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda. Amakuru mbega Pacifique mo kivuga ivyo, ubwo Terasi Ntahiraja ntazova avuga ko mwamukoreye intebe ishushe, ayo makuru abayabaha bafatira ku gikigi gishemeye? Ntaco nzontangaramwo n'ukuri, n'ubu naca vyandika, ndabimenyereye gutukwa, ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mubo bakorana nibo bayemanga. Ica kabiri nuko abandi makuru ava mu Burundi yemeza ko hariho intumbero y'ukubaka hagati mu gihugu inzu yoba iya coordination y'intambara nyene iriko yategurwa. Igice kigira gatatu, intambara ntibariko bategura abo bayirongora gusa, hari no kwiyumvira abazoyigwana. Mu bazoyigwana amakuru yandi mfise neza ni kimwe nari namaze kuvuga, kumbura uko mubimbagije bica bitera bituma naco ndacinjiramwo, ni iki cuko murazi umugambi wagumye uvuga witwa ngo FRAD, ngo kubaka ngo force ngo de la réserve, yitwa igice c'igisirikare c'u Burundi caboza gusa gufasha igisoda umwanya wari wose vyokenerwa. Ico kumbura abarundi batari bake batazi nuko imyimenyerezo kugirisha formation y'abo bantu iri kwiraba kandi iri kwibera mu ntara ya Ruyigi. Abantu baribuka igihe twavuga abasirikare bavuye muri Kongo bagahabwa igihano cyo kugenda n'amaguru aho bagiye hariya mu Ruyigi. Hariho ba basirikare bari barafashwe na M23 barekuwe aho bagiye hariya mu Ruyigi. Biriya bice nyene nivyo biriko biraberamwo formation y'abo bantu, ikindi gisirikare gishasha. Ubundi bavuga ngo iyo FRAD bazoyishiramwo abakukurutse mu gisirikare bashobore kuronka iyo bandaniriza, n'ibindi. Uko bariko barabikora ni gute? Abo bashirayo ni bande? Ahanini batora mu mbonerakure nizo batwara aho hantu. Haravugwa kandi ko harimwo no muri ba wazarendo abo batwagwa muri ico kibanza. Ikindi kintu gitangaje mu nyigisho ziriko ziratangirwa aho hantu nuko aho cobaye igikorwa c'igisirikare nyene gusa
kiboneka gose nk'igikorwa c'umugambwe CNDD-FDD. Baravuga ko umugambwe ufise uruhara rukomeye haba mu gufungurira abari muri izo formation. Baravuga ko Reverien Ndikuri ari mu bantu bakurikirana gose iyo formation yabo bantu. Ngomba nje kugiteye ubwoba kurusha ngaho, aho mwariko muravuga bazontuka nibaza ko bazofatira ahubwo aho kurusha n'ibyo vya Terence Ntayiraje. Nuko briefing, sinzi ko briefing neza kukivuga, ikiganiro bakoreshejwe vuba cyane n'umukuru wa FRAD General Ignace Sibomana, yagiye akabwira neza abo bantu ko uyu munsi mu gisoda cy'u Burundi ngo bafise ingorane yuko bwa mbere bafise abasirikare ba kera batizigiye, ingorane yuko bafise ngo n'abasirikare ba CNDD-FDD ngo babona ko batakizigiye ro system ku buryo ibyo babatuma byose badashobora kuja kubikora. Abo bantu bariko bigishwa ko umwansi wabo mukuru ari igihugu cy'u Rwanda, bababwira ko u Rwanda rufise intumbero yo gutera u Burundi, bakabwira yuko bakeneye igisirikare bizigiye cyabo kigizwe n'ubwoko bumwe bazokoresha muri iyo ntambara. Ubu rero wumvirije ibi bintu byose uko biriko biraza, ibigwanisho biza bigatwagwa ahantu hatazwi, ukazana amaformation ariko arakogwa mu buryo butangaje, hubakwa ikindi gisirikare, hakaza amanama ariko arakoreshwa abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda akabera muri ambasade y'u Burundi n'ahandi, kumbure n'abandi wabinjira mu Burundi nyene. Aha hantu biraboneka ko ejo canke hirya y'ejo tushobora kwinjira mu bintu bitoroshe mu Burundi. Ego mugira ngo imbere yuko twinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro Gilbert tugaruke kwa Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, mwigeze kuvuga ibijanye n'abahitanywe n'iyi ntambara ko leta y'u Burundi ivuga ko ngo basanze badafise assurance kugira ngo bashobore gushumbushwa. Mbega mu byo mufise nk'ubumenyi mwebwe mu byo mukora bya misi yose, habaye amasanganya nk'aya abanyagihugu bagahitanwa n'ibintu nk'ibi, birakenerwa ko umunyagihugu aba afise assurance kugira ngo ashumbushwe na leta kandi icamuhitanye kiba kivuye kuri leta nyene? Sinzi ko hari amakuru mwamufise kuri ivyo, Petero Karaveri Mbonimpa. Mbe ko mbona n'ayo mazu ya leta yonyene usanga ata assurance afise, wumva bosumbushwa gute? Iyo habaye isanganya, iyo habaye ari isanganya nyasanganya mu gihugu kirimwo abagitwara bakunda abantu babo, nta n'urinda kubabwira, icyo gihugu nyene gica kiyungunganya kikagarukira kuri abo bantu, haba babuze, haba nka barya amazu yabo yasambutse nk'ubu batagera iyo barara, n'imiburiburi bari kujana n'amabati. Ubu mwaka turaguhaye amabati 50 nimusakare, ubundi bakamubwira ati reka tubasanurire. Aho ni mu gihugu gifise abagitura bakunda abantu babo. None Uburundi kumengo bwaravumwe, abantu babo umengo ntawe baraba, ico birabira amatungo yabo gusa. Naho we ubona nk'abantu birirwa barapfa bose banyuzwa, ntihagire umuntu n'umwe avuga mu Burundi w'umutegetsi ati aba bantu banyuzwe bapfuye. None wumva abo bo bahitanwe n'ibyo bita ngo ni isanganya, wumva ari ndazo bafasha ko wumva n'umuvugizi wa gisirikare yamaze kubivuga. Ivy'i Burundi jewe mbona yuko kuri amayobera, ariko nagomba ngaruke ku kantu gatoya Pacifique aba yariko aravuga ibintu vy'ibigwanisho. Burya twabivuze kera, nibutse abatabibonye canke bavyibagiye, twebwe twarigeze kuja ku butere twamenye yuko hari ahantu habitswe ibigwanisho vyinshi. Twagiye ku butere naciye mpamagara amaradiyo yose, ico gihe amaradiyo yose yaraje, n'abo mashirahamwe yaraje, n'abanyepolitiki hamwe baraje, baca basanga ikizu kininiya cuzuyemwo ibigwanisho. Ivyo bigwanisho vyari vyavuye hehe? Vyari muri imwe Pacifique ariko aravuga ati bazanye inkora zishika 40,000, dufise abapolisi n'abashika 20,000. Rero birya bigwanisho burya
nari nabivuze kuva kera niho havuye n'irya foromasiyo yakiri bawondese. Hanyuma ndabibutse yuko jewe nigeze kubonana n'umukuru w'igihugu ubwiwe amaso mu yandi. Hanyuma icyo kibazo nkakimubaza, yambwiye ati ubu yari umuhisi Nkurunziza, yambwiye ati Mutama nukuri ati twebwe tudafise baze ariyeri ataba abantu ntawo zobashobora. Jena nti baze ariyeri y'iki kandi abasoda bose bacanze, abapolisi bacanze, ngo nuko nyene ntabo bashobora ngo tugenda kugira baze ariyeri. None uravye aho biteye uno munsi, ya baze ariyeri yambwira, ya foromasiyo yakiri bawondese yavuga, nivyo rero vy'ubu kiyo gisoda gishasha bariko baraforoma, nico babandanije, ni urya mugambi nyene babandanirijeko. Urumva rero ntibahevye, barabandanije. Naho ngira nti rero igihugu c'Uburundi n'ukuri kiriko kiraja habi, ibiriko biraba nabo bavyita ngo ni ibisiga. Jewe nababwiye yuko birya atari ibisiga, ibintu biba vyateguwe. Nukuri abarundi batirwanya ngo barabe iyindi nzira yofatwa canke bagire ibiganiro, hanyuma dutake amakungu yemeze Uburundi baje hamwe twumvikane twubake igihugu cogarukirwa. Abarundi turagowe n'ukuri. Petero Kaverimbo nimpangira ngo musobanuriye bariko baradukurikirana kugira ngo batahure abo bantu Petero Nkurunziza yavuga ko batoshobora bari bande? Yavuga barya basoja ba kera, barya basoja ba kera yuko ngo atazanye abandi basoja nibo bita baze ariyeri. Ni ukuvuga turya mbona kure bariko baraforoma kiri bawondese niyo yari kuza ari baze ariyeri. None ubu bamwe babishize mu mategeko, nibarya rero Pacifique avuze bariko baraforoma hariya ngo baze ikindi gisoda, nico rero yita baze ariyeri, niwo mugambi babandanije. Abandi yavuga ko ari uko. Akabazo kumbure kuri mwese ngira Mutama Karaveri Mbonimpa muraza gutangwa kukishura, ngira mwarumvise mbere ni inkuru yanditswe na Fokode, umukenyezi yitwa Berize Kaneza yakora muri poste, yari yarejejwe ariko yahitanywe n'ivyo vyaturitse. Mwarumvise kandi havugwa yuko aho abakenyezi barara hoba hari hashitse amabombe kuruta handi. Sinzi uno musi ko uko vyifashe, ngira muri Aprodehashi no muri Fokode muraza kwishura ico kibazo. Mukanya mugenzanje Alice yarabajije ikibazo c'ishumbusho, amabombe yarasohotse agenda gwa mu makartier menshi y'igisagara ca Bujumbura, amabombe y'igisirikare, amabombe ya leta. Mbega amategeko avuga iki mu gihe abantu bahuye n'isanganya biturutse ku bintu vya leta? Reka mperi wanyu Petero Kaverimbo Mbonimpa. Sinzi ko akabazo mwakumvise Petero Kaverimbo Mbonimpa. Ngira ngo twareka Pacifique atangura kwishura, turagaruka kuri Mutama Mbonimpa, mbona umenga ntariko aratwumva. Ego Pacifique ngira mwoba murishura. Ego ikibazo cyanyu nacumvisemwo ibice bibiri bikomeye byose. Hari ikibazo ca mbere, uyu mukenyezi Berize Kaneza yahitanywe n'ibi vyaturitse, bigaheza bikaja mu mpimba kiramugwako nawe kiramwica. Uyu mukenyezi akavugwa ko yari yaburanye, yari yejejwe n'ubutungane, ariko yejejwe ntiyarekugwa. Muravyibuka ko tumaze gukora n'ikiganiro kijanye n'ivyo nyene, ingene abantu bezwa ntibarekugwe. Kenshi uko usanga bimera, bavuga ngo isentare ikurikira bamwe muri parike ngo bunguruje, ngo kubera ko bunguruje uyu muntu nace aguma apfunzwe. Hari n'igihe muri za parike bakora ikindi kintu no kwita ko ari tricherie sinzi mu kirundi ko umuntu yocita c'ugwenge, aho baca bavuga ngo basohoye ngo ordonnance de réarrestation. Donc bikitwa ko procureur atakiri ko arakorera ku mutahe wa mbere wafashe uwo muntu, bikitwa ko yaciye asohora umutahe ugira kabiri umutuma aguma mu munyororo. Sinzi ko ivyo byose byaba byarakozwe kuri Berize, ntavyo nzi ko boba baciye bunguruza ahejeje kwezwa, kandi sinzi ko hoba harabayeho
umutahe umufata irya kabiri, ariko uko amategeko yabivuga aho abacamanza bamushize niho yacaja, hanyuma akaburana nimba bamwungururije akaburana yidegemvya, ntabwo umuntu yamaze kwezwa abandanya aba mw'irohero. Ikintu rero kibabaje ngaha ningene bino bintu ari byinshi cyane muri kino gihe. Ndibuka umuntu twaganiriye nko muri ino ndwi ambwira ati jewe nayo ko ndarondera umubonano kwa procureur general de la République, ndamusigurire uwanje amaze umwaka yarejejwe, ndabe yuko yonyumva, ku buryo wumva ari ibintu vuti ivyo bintu bavyigingira gute umutegetsi. Umuntu yarejejwe nta numa kimufise kububasha, kuva umunsi yejejwe bitevye yosohotse bukeye, naho nyene vyo baye vyatevye mu gihe yoba yejejwe amasaha kumbura ageze kure. Nayo ubundi umuntu yejejwe ikibanza ciwe ntikicitwa prison, aho prison yoba itakaje ikisigura. Abantu baja mu munyororo kubera iki? Abantu baja mu munyororo ubwa mbere bwo kugira ngo ntibabandanye bakora icyaha. Ica kabiri, abantu baja mu munyororo kugira ngo ntibice amatohoza. Ica gatatu, hari aho bavuga ngo abantu bagiye mu nyororo kugira babakingire, kumbure hari abariko barabagiriza bari babirutse ko bagira bati tugabanye ishavu tube turabitsa ahantu mu kurindira ko imanza ziba niyera aza rekugwe. Worondera ibindi byose bishobora gusigura ingene umuntu aguma mu nyororo kandi kubera ariko arahanwa, kubera ko yakiriwe urubanza muri ico gihe ariko arahanwa. Ivyo bintu byose nta na kimwe muri ivyo gishobora gusigura umuntu yejejwe ingene ashobora kurara umunsi umwe gusa mu munyororo, ntibishobora gusigurika. Rero kumva ko umuntu amara umwaka yarejejwe akazonarenza ntibibaho. Ica kabiri, uwundi mugwi munini upfunzwe utumvikana n'abantu bahejeje umunyororo bakiriwe. Umunyororo umuntu awuhejeje nawe nyene uwo munsi nyene muri prison bateza kuba bafise urutonde rw'igihe abantu bazohereza iminyororo yabo. Umwe wese yageze ku itariki yaherejeko uwo munsi baca bamusezera, ntakitwa umunyororo, ntacagipfana n'ibohero, ico kibanza ntikikiri iciwe, kuko bya bindi byose mpejeje kuvuga bisigura ingene umuntu apfungwa ntiyabigishobora kuja kuri uwo muntu ari aho hantu. Ariko abantu baraheza umunyororo ngo mwiperereza ngo nibo banza kurekura ko umuntu ari kugwa, ngo yavuzwe ko ngo ashaka gutera, ngo yari afise ibigwanisho, ngo yakorana n'abagwanyi, ibintu byose vyandagutakiye bitagira iyo biva niyo bija, ngo kubw'ivyo ngo iperereza ngo babanza kuribaza rikavuga ko ryo kwemera ko uwo muntu ari kugwa. Riribazwa kabuki kubera iki? Iperereza ryo yarekuriwe gupfunga umuntu atana kimwe ariko aragirizwa. Iperereza ni yindi sentare iri hejuru y'abacamanza, ku buryo abacamanza bavuze ati uyu tumupfunga imyaka 5, iperereza riza kuvuga ko azopfungwa imyaka 20 yarahejeje ya myaka 5. Ivyo bintu bishoboka gute? Burya aba bantu bajejwe ivy'ubutungane, aba ba procureur general nka procureur general uhari bavuga ko ari umupfasoni b'umusenzi wa cyane akundana, niko abantu bamuvuga. Sinumva ingene azosigura umunsi azobategeza kubisigura, ingene hariho umuntu yarengeje umunsi umwe yejejwe canke yahejeje umunyororo akaguma mupfunze. Bazovuga ngo amategeko yavuye hejuru ariko uzorabwa niwe nyene, niwe umushikiranganje w'ubutungane. Ibi bintu bazobisigura gute? Yaba uhari yaba imbere yiwe, hari imyaka abarundi bazisubiza iteka. Uku tuguma tubivuga umengo turaba gukengera, dufise amajwi ataca amaze. Hari imyaka bino bintu tuvuga bazovyibuka, bari imbere y'intahe tubabaza tuti ko twabivuga aba bantu babagumizayo kubera iki? Ivyo bintu bizobabako. Rero dusubire gutera akamo abantu bajejwe ivyo bintu, bumve ko ivyo bariko barakora ari akamaramaza, noneho bigezaho umuntu aza gupfa ko yari mu kibanza bamugumijemwo atarakwiye kukibamwo, kandi bakumva ko bo bera, bakumva ko ivyo bitaberekeye, bahagira bati nta kundi urupfu rwamutwaye ahuye n'isanganya, yari mu kibanza atarakwiye kubamwo, kumbura iyo atakibamwo yari kuba kiri muzima. Ibi bintu bazobibazwa abantu bakora bariko barabikora. Igice cya kabiri cy'ikibazo cari iki kijanye niyo ibintu vya leta vyononye ubuzima bw'abantu hakurikira iki? Amategeko iyo avuga ko ikintu cose umuntu akora canke ikintu cyo kivuye mu ikosa ryiwe, ikintu niyo ari ikintu cawe gikweze amagorwa ivyononekara ku wundi,
nyene ca kintu cabikweza canke uwakoze ikintu cakweza ivyo bintu, uwo ategerezwa kuriha ivyononekaye kuri wa wundi yononewe ivyiwe. Aha rero turi mu gihe leta irafise ibigwanisho, yarabibitse, inabibika hagati mu banyagihugu, inabibika iruhande y'ibohero, hanyuma vya bigwanisho kumbure kubera ukuntu bibitswe canke bikozwe n'aba basirikare bayo, umwe twariko turavuga ya mahipoteze yose, canke bikozwe n'abategetsi baba baravyiteguriye bo nyene kubisambura kubera imvo zabo tutazi, vya bigwanisho ngivyo birakoze ibara, bisambuye ibintu vy'abarundi, bisambuye amazu, byishe ubuzima, bikomerekeje abantu. Aha leta irategerejwe kuriha, leta irategerejwe kuriha. Ni n'akamaramaza kubona nta n'ijambo rijanye n'abo bantu ryigeze rivugwa. Mwabajije Mutamba Mbonimpa nti ni gute atawagiye kuraba nk'abanyororo, abanyororo uravye ivyo babayemwo muri ayo masaha, ni ibintu biteye ubwoba. Ubutumwa nyene bavuze induru batabaza ati twatewe, burya bari bazi ko aribo batewe, ariko inyuma ntihagire umutegetsi n'umwe abagendera ngo abahe abahoze arabe ibyabaye agira icyo avuze. Twaravuze ingene hari nk'abakenyezi bamaze iminsi 2 canke 3 baba hanze, imvura ibanyagira, izuba ribakirako, aho hose nta na kimwe, nta n'umwe avuga, nta n'umwe abaraba, nta n'umwe vyerekeye. Hari abantu bakomeretse mu bitaro, hari wumva kugira ati ibintu by'imvune mu Burundi bisigaye bizimvye, ibintu by'ibibazo biriha miliyoni 10, ivyo bikijana gutyo. Ubundi iyo twabonye amasanganya akomeye twahora tubona leta itunganya ko bahuye n'iryo sanganya bashingurwa hamwe ku munsi umwe, hakabaho ijambo ry'igihugu n'umukuru w'igihugu akanahashika, nta na kimwe cyabaye. Nk'uko ari leta itanezwe umuntu, ni leta itanezwe umurundi, ni leta mpingane y'ibikoko. None ubu iyo bijya bintu bigwa ku bashikiranganje, iyo bigwa ku bana ba Ndayishimiye, vy'ukuri nabo bari guhambwa uko nyene canke nuko abo vyaguye ko batagira agaciro. Uyu dusanga vyaguye ku nzu kwa Prime bigahitana Prime canke umukenyezi n'abana, iyo dusanga vyaguye muhira kwa Ndayishimiye, yabawe yaba umukenyezi wiwe yaba abana biwe, tugasanga vyabaguyeko kuko ntivyatora, vyashobora kugwa hariho hose. Iyo dusanga abashikiranganje 2 vyabahitanye, iyo dusanga ubu abo bari gushingurwa batasizwe hamwe, hatabuzwe ijambo ry'igihugu, hatabaye uko baherekeza, hatabaye uko batera iteka. Mugabo ko hapfuye abanyororo, ko hapfuye abantu bato bato, umunyezamu yakora kuri Banque Mondiale, umukenyezi yitahiye bwije agiye kuraba umwana kimuguye mu mugongo hajya kumusaga ngo yarapfuye. Umukozi hariya za Gisandema maja muza Kamenge Gihosha, umukozi yicariye mu nzu ahejeje gukora akazi, ku mugoroba yicaye ku gitanda kimusanzeho kirahejeje. Umuntu yari muri korale y'ishengero rya Pantecote mu Gasekebuye, agiye kuzimya amatara kubera bisi biriko biraturika, cahurira naco kimugwako ngo yarapfuye. Kubera nabo bantu bato bato ntibagira agaciro mu gihugu cabo, ku buryo atanumwe abibuka, atanumwe abaherekeza, atanumwe abahiteka. Birababaje cyane Pacifique Nahazwe. Mbonimpa turabona ko ariko aratwumva, tumusabe asoke yongere yinjire, ariko Arisa nyihanganire mu kanya turinjira mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, ariko munyemerere mwishure tuno tubazo tubiri naringiye kubabaza Pacifique Nahazwe. Uno munsi mwavuze mu kanya yuko hari umugwi w'amatohoza washizweho, mbega none iki kintu cyuko umukuru w'igihugu n'abavugizi b'inzego z'umutekano, no kuvuga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'igisirikare, baza baremeje ko ari sanganya ryaturutse ku nsinga zakoranye ko hanyuma zituma ibigwanisho bisha. Mbega abo bantu uwo muguzo hava uvuguruza ibyo twabonye umukuru w'igihugu yagumye yandika n'ivyavuzwe n'abavugizi b'inzego? Nimba atari uko hoho uwo muguzo hava uzana ibindi bisigura igituma abasirikare bahavuye bafatwa, ko mwavuze ko hari abasirikare barenga 30 bafunzwe mu Burundi bwa CNDD-FDD bwo n'imbere hariho amatohoza. Harakandi kabazo naringiye kongera ko muke mukishura. Uno munsi ko turi mu gihugu cy'abanyabwoba
canke c'abatewe ubwoba. Amabombe yaraguye mu makartier atandukanye, insenge z'inzu n'amazu yarabomotse. Mbega ninde mu bisanzwe yategerezwa kwitwara mu kibanza c'abo bantu kugira ngo bashobore gushumbushwa, nimba umwe wese ku giti ciwe adashobora kuburanya leta? mu bisanzwe vyateza guhera kuri benevyo. Mu bisanzwe ni benevyo baburana. Uko nagenda bivuga, navuze nti nuwononerwa ivyiwe aheza akaja gusaba ko aronka indishi kuvyo yononewe, agasaba ko wamwononeye ariha. Umukuru w'igihugu narumvise we wasigura ngo nisanganya, ngo isanganya nyene, hariho agace gatoyi nabonye acishamwe akaca yibandaniriza, yavuze ngo isanganya none, ngo isanganya nisanganya nyene. Siko biri mu mategeko. Isanganya riraharugwa aho ryazananye uko zishure, hanyuma abana bariko bariga, ishure ryawe rikica abana rikabagwako, ntuza kuvuga ngo bavyeyi murabona nisanganya. Siko bimeze mu mategeko. Nyene ishure arishura, nyene ishure abaye atagize assurance ngo assurance ikikora, nyene ishure abazoba bakomeretse nibo bavuza, nyene ishure niho azokora ibindi byose bikurikira. Umwana wawe aciye ngaha agatera amabuye akamenagura ibintu by'abantu, ntuzoja kuvuga ngo yo murabizi ko ari umwana kandi ko abana batera amabuye. Ntibibaho mu mategeko. Nyene umwana azoja kuriha. Niko byose bimeze. Rero ntuza kuvuga ngo murabona ngo nisanganya. Ivyo ntibibaho. Isanganya ryavuye kwande? Isanganya ryavuye ku bintu vyande. Mbega mu bindi bihugu bikorwa gute ko mu bindi bihugu bariha? Ni kuko Burundi abanyagihugu bavyo umengo ntaco bamaze. Rero uwabisaba ni nyene vyateza kubisaba. Mu bihugu bindi kugira bihe n'inguvu yari ibintu byashikiye abantu benshi, baraheza bakaja hamwe, abagiriwe nabi bagashiraho ishirahamwe ryabo riheza rikabandanya risemerera mu izina rya bose, kubera ko umuntu umwe gusa atanguvu kenshi aba afise iruhande y'ikintu gikomeye nka leta. Ingorane ni cya kintu uvuze, igihugu cyuzuye ubwoba. Mu gihugu cyuzuye ubwoba nk'Uburundi bizokunda ko baburiye ivyabo vyononywe n'ibi bikoresho vy'igisirikare boshobora kuja hamwe bagakora ishirahamwe ryabo ribandanya gusaba ubutungane no gushumbushwa ku vyabo vyononekaye. Sinoshobora kubishurira, ariko mu bisanzwe nuko ico cyategerezwa kugenda. Nciye nsanga rero mpereye ku cya kabiri, nsanga kimwe cya mbere ndacibagiye gato, nyibutsa gatoyi. Icambere nababajije nti inzego z'umutekano, abavugizi babiri mwabivuze, Petero Nkurikiye na General Gaspard Baratuza, kw'izina ry'inzego baremeje yuko ari sanganya. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe nyene mu byo yanditse aciye ku buhinga bwa X canke Twitter, nawe nyene yasubiyemwo kenshi ko ari sanganya. Mbega ko mwavuze ko umugwi w'amatohoza washizweho uno musi ushobora kuba ugiye gusohora icegeranyo, kandi bakaba bategura yuko ivyabaye bagomba kuvyegeka ku bantu, mbega bazohava bavuguruza ijambo ry'umukuru w'igihugu n'ijambo ry'inzego z'umutekano? Hanyuma mbega hoho ivyo nibavuga ibitandukanye n'ivyavuze ubwa mbere, bazosigura gute ko bafunze abasirikare barenga 30? Si ubwa mbere ndabivuze mu biganiro vya Fokode, nuko bigoye gutora. Nkomara nkoresha ijambo logique. Biragoye gutora logique intwaro ya CNDD-FDD, biragoye gutora umurongo igendera ko ingene ubukoze. Si ubwa mbere bene ivyo bimaze kuba, aho haba dufatire nko kwiturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko nkuru ya Bujumbura baratubwiye Mbonimpa yakibukije yuko ngo ari kibanza kimwe hari bateri yaturitse, ngo hanyuma bica bikwega ko isoko yose isha, ko buryo umuntu yashobora no kubaza ingene ivyo bashobora kubimenya, muzi ingene isoko byaciye bigenda. Reka sinobigaruka ko ivyo, ariko naho bari bavuze ko isoko yaturiwe n'ico, hageze gupfunga, muribuka ko baciye bapfunga umukuru w'igisagara cya Bujumbura w'ico gihe? Muribuka ko baciye bapfunga Evrard Giswaswa? Muribuka ko bapfunze uwatwara Sojemak? Muribuka ko bapfunze hari abandi babipfungiwe, kandi byari byishwe ngo nisanganya ry'ibateri yaturitse. Uko rero abo bantu bameze, ntushobora gutora umurongo bene ubusanzwe ngo uvuge ngo ko abategetsi bonyene bivugiye ko ari isanganya rivuye ku muyaga nkuba, no kuvuga ko abandi bera ntibibaraba. Kumbure responsabilité yobayeho yobaye ya Regideso
nimba ariyo yakoze nabi ivyo bintu vy'amatara canke nimba hariho ujejwe ivy'amatara muri iyo kambi yoba ataravye insinga z'amatara sindabizi canke woba atazimije ivyateza kuzimya ntavyo nzi kumbure vyogiye muri uwo murongo ariko jewe sinzotangara ko tugira abategetsi batubwira isanganya rya court-circuit hanyuma tugasanga hari abandi bantu bakurikiranwa bagapfungwa bakanavyagirizwa hatigeze hahindurwa imvugo ngo bavuge bati vya bintu ntabwo ivyo twabwiye vyari ivyo twarababeshe twasanze wari umugambi ukomeye turashobora gutangara ivyigere bivugwa nk'uko kandi bashobora guhindura kugira basigure nk'izo ntambara bavuga ugasanga imvugo inyuma irahindutse twumva havuzwe ikindi kintu kitigeze kivugwa imbere byose mu ntwaro ya CNDD-FDD nta na kimwe kidashoboka kuko ico ni logique ntikibaho sokuruza cyumugiwe muri fokode ahari mboneza